Tongeye kubaha ikaze mu mwanya wacu bakunzi bahembwe kwikana mu mpande z'isi ikaze muri ano makuru batuye kubabwira amakuru ariko aravuga ku isi muri kano kanya. Muri ano makuru turabwira amakuru y'intambara y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya, ndetse turabwira amakuru avuga mu Burusiya, muri amakuru nyine turabwira n'amakuru avuga mu Bushinwa, ndetse muri ano dukubiriye turabwira n'amakuru avuga ku mugabane wa Afurika. Kaze muri ano makuru. Tongeye kubaha ikaze tubisabwira sabone cyangwa subscribe bakoresha ururimi rw'icyongereza. Kaze muri ano makuru. Amakuru yacu nk'uko twari tubabwiye tugiye kuyahera ku ntambara iri kurahoza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya. Tukaba tugeze ku kwezi kwa gatandatu intambara y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya itanguye, aho rero intambara yatanguye muco Urusiya habwise special operation mu gihugu ca Ukraine, maze Ukraine ikaryita invasion canke ugushaka kunyaga igihugu ca Ukraine ku bw'igitugu cy'igihugu c'Uburusiya. Intambara rero zirabandanya mu gihugu ca Ukraine, aho rero intambara iboneka ko iri kirabandaniriza mu karere ka Kisone, aho rero igisirikare c'Uburusiya n'igisirikare ca Ukraine bahanganye cyane gose muri kano karere ka Kisone, aho biboneka ko ubu atanagahengwe na gatoya kaboneka muri kano karere, aho rero igisirikare ca Ukraine kiguma gitera mu misile muri kano karere, n'igisirikare c'Uburusiya naco kigatera ama misile gisubiza ahasanzwe hari ibirindiro by'abasirikare ba Ukraine hakurya ya kano karere. Ikiboneka rero nuko hino ntambara y'igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Uburusiya itagiye guhera vuba, ahubwo biboneka ko ibihugu by'Uburayi ndetse na Amerika baguma begenyeza umuriro ku mwanya, biboneka rero ko intambara ishobora kumara igihe kinini cyane gose kurusha igihe abantu bose twari twiyumvira ko ino ntambara ishobora kumara, na cyane ko muri kino gihe atabiganiro na bimwe biri ku meza igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine bashobora kuganira ko kuvyo guhagarika ino ntambara. Turabwira rero mu kanya uko zifashe muri tuno turere n'ibiko birakorwa yaba ku mpande zose, yaba ku ruhande rw'Urusiya n'uruhande rwa Ukraine. Ku ruhande rero rwa Ukraine mu gihe iboneka ko intambara ikomeye cyane gose, igihugu ca Ukraine kiriko kisuganya mu kwigisha abasirikare benshi cyane gose mu bihugu bibanye, mu bihugu by'Uburayi. Abasirikare benshi b'igihugu ca Ukraine bariko baragira imyimenyerezo nko mu gihugu c'Ubwongereza, aho rero abasirikare bashika hafi 3,000 bariko baragira imyimenyerezo mu Bwongereza, abandi basirikare bashika 2,000 bariko baragira imyimenyerezo mu gihugu ca Georgia, ndetse tubagiye n'abari mu Bugermani nabo nyene bariko baragira imyimenyerezo. Biboneka rero ko igihugu ca Ukraine kiriko kiritegura bikomeye cyane gose mu ntambara ishobora kumara igihe kirekire cyane gose. Bibutse rero ko bano basirikare bose bariko barigishwa, bariko bigishwa ibigwanisho byo mu burengerazuba bw'isi kugira ngo bazoze kubikoresha kuri no rugamba muri Ukraine. Abariko rero bigira muri Georgia bariko bigishwa n'abasirikare baba masenari baba Georgia bavuga ko banahoze ngo bakora mu Burusiya, ndetse hakabandi bakaba bariko barabigisha, akaba bigishwa n'abandi basirikare bavuye mu gihugu ca Amerika. Aho rero ko intambara by'ukuri guhagarara atari no musi canke ejo. Ku ruhande rw'igihugu c'Uburusiya naho nyene igihugu c'Uburusiya carinjije muri aya mezi atatu aheze, carinjije abandi basirikare bashasha mu gisirikare c'Uburusiya, ari nako kandi hari ibyago bikomeye cyane gose ko igisirikare ca Belarus naco nyene gishobora gutangura kuza gufashanya n'igisirikare c'Uburusiya muri Ukraine. Adufise amakuru yo kwizera ko ngo Perezida Lukashenko wa Belarus yoba ariko arategura abasirikare ngo batari bake bashika nk'ibihumbi 5 bwo kuza gufasha igihugu c'Uburusiya muri ntambara muri Ukraine. Haboneka rero ko intambara ya Ukraine n'Uburusiya ishobora kumara igihe kinini ndetse igatandukira indi ntera abantu batari biteze ko ishobora gutandukira. Niba rero ibi byose ari byo, niba bano basirikare ba Belarus bamaze gutegurwa bashika 5,000 bazogenda gufashanya n'igisirikare c'Uburusiya. Tubutse ko abandi basirikare ko bafashanya n'igisirikare c'Uburusiya ari abasirikare ba Chechnya basanzwe bari muri kino gihugu ca Ukraine bafashanya n'ingabo z'Uburusiya kurwana. Turabandanya tubabwira ano makuru. Tukiri nyene rero muri no ntambara ikirahoza igihugu ca Ukraine n'igihugu c'Urusiya, ibyago bikomeye cyane gose ngo byo bigomba bisubire bigwe ku gihugu ca Ukraine, aho rero igisirikare c'Urusiya ngo kiriko kiritegura kongera gukora ibitero mu gihugu cose muri rusange ca Ukraine. Tubutse ko muri kino gihe ibitero by'Urusiya biriko bibera gusa muri kano mu karere kegeranye na kano karere ka Donbas region, rero aho ibitero by'Urusiya ubundi bifashe biri mu bice bibiri byonyene mu buseruko n'uburaruko bwa kano karere, ariho rero abasirikare bariko batera b'Uburusiya batera ku butaka bwa Ukraine. Tubutse ko igice kimwe ni hano hamwe hari ca kigo ca nuclear power plant ca Zaporizhzhia, ariho igice kimwe c'abasirikare batera bari, abandi basirikare bakaba bari mu karere ka Kisoni, aho rero bari mu karere ka Kisoni bo bagira ibitero hegereye n'ikivuko ca Odessa. Muri kano karere ka Odessa bakagira n'ibitero mu ntara ya Kharkiv, intara igira kabiri ku mugwa mukuru wa Ukraine, uvuye ku mugwa mukuru wa Ukraine. Ibindi bitero mu
vy'Uburusiya vyoba biriko birategurwa mu burengerazuba bwa Ukraine ndetse no mu buraruko bwa Ukraine, aho rero biboneka ko ngo bagomba basubire bace inyuma aho muri bino bice bakaba bari barahateye mu gihe ca mbere c'intambara. Rero ngo makambi y'igisirikare y'Uburusiya ariko arubakwa muri Belarus, nkuko twari tubabwiye amakuru yo mu kanya ko n'abasirikare ngo ba Belarus baba bashobora kuzofashanya n'abasirikare b'Uburusiya, ariko rero ibi ntitwovyemeza nubwo bimaze kuvugwa mu nyamakuru byinshi ko abasirikare ba Belarus bariko bitegura gufashanya n'abasirikare b'Uburusiya, ariko rero ntituragira ronka amakuru yizewe y'ukuri ko bano basirikare ba Belarus bagiye gufashanya n'abasirikare b'Uburusiya. Ariko ico twemeza nuko igisirikare c'Uburusiya kimaze gutwara abasirikare benshi cyane gose mu gihugu ca Belarus bariko barubaka ibirindiro rero bakaba atakindi bagiye kubikoresha ari ugutera mu bindi bice mu bundi burere muri buno burere tuvuze bw'igihugu ca Ukraine. Rero biboneka ko igihugu ca Ukraine gishobora kuvuga ko n'ibindi bitero bikomeye cyane gose igihugu c'Uburusiya igihugu c'Uburusiya nticagejeje ngaho gusa caba cafashe igihugu c'Uburusiya kikaba catwaye indege za gisirikare zifise ubushobozi bwo gutera amamisiri ya nucleaire, ndetse abivuga rero ariko zino ndege za gisirikare zatwaye zari zuzuyemo amamisire ya hypersonic missile. Rero amamisire akaba yegerejwe igihugu neza ca Poland, akaba bayashize mu karere gasanzwe kagenzurwa n'Uburusiya, ariko rero yari akarere gasa nuko katakoreshwa n'igihugu c'Uburusiya. Rero kano karere kaboneka ko ngo igisirikare c'Uburusiya coba kiriko kitegura guhangana n'ibihugu vyo muri NATO mu gihe hogira igihugu co muri NATO cinjira gutabara muri Ukraine. Rero kuri bino bitero Uburusiya bushasha biriko birategura indege 13 zuzuye amamisire hypersonic missile, ndetse ngo amamisire nyaruka cane gose kurushijwe incuri 9 amwe Uburusiya buheruka gukora ngo niyo yashizwe muri zino ndege rero zagiye mu karere kitwa Kaliningrad region ko mu Burusiya, ariko gasanzwe kari ku rubibe neza rw'igihugu ca Poland ndetse n'igihugu ca Ukraine, aho bivugwa rero ko ibi ngo Uburusiya bwabikoze kugira ngo butere ubwoba ibihugu vyo mu Burayi. Ngo rero abasirikare barungitswe muri kino kirindiro gishasha cashizwe ko indege 13 zifise ubushobozi bwo gutera amamisiri ya nucleaire ndetse zigatera n'amamisiri ya hypersonic missile. Ngo babashika ngo bari hagati y'amajana 250 n'amajana 500 abasirikare ku matohoza akozwe biciye ku buhinga bwa satellite n'abanyamerika bavuga ko abasirikare bari hagati y'amajana 250 n'amajana 300, nubwo by'ukuri atawumenye igitigiri cy'abasirikare, ariko icamenyekanye nuko Uburusiya bwarungitse indege 11 zose zifise ubushobozi bwo gutera amamisiri ya hypersonic missile ndetse no gutera amamisiri y'ubumara ya nucleaire. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukiri nyene rero hano mu Burusiya uno musi kandi mu Burusiya bwongeye guhura n'ivyago, aho rero idepo nini ya cane y'ibigwanisho vya gisirikare mu Burusiya yahiye neza idepo ikaba yahiriye mu karere k'uburengerazuba bw'u Burusiya, aho rero iri ku birometero hafi 50 uvuye mu gihugu ca Ukraine. Idepo rero ikaba yahira tokombe harimo ibigwanisho vyinshi ndetse ikaba yaturitse cane gose. Abanyagihugu bari muri ako karere b'u Burusiya bakaba bahise bimugwa. Rero Burusiya ntabwo buramenyesha ko coba ari igitero cakozwe igisirikare ca Ukraine, ariko rero icabaze kumenyesha ngo nuko hoba hari indege yo mu bwoko bwa drone yashatse kwinjira kuri uyu wa kane uheze mu gihugu c'Uburusiya, maze rero ngo ikorwa n'amantimissile system yo mu gihugu c'Uburusiya, aho rero ariko ubu kino gitero catumye niba ari igitero canke ari ikindi kibazo cabaye muri na depo y'igihugu c'Uburusiya. Uburusiya ntiburamenyesha ko uburyo burakora amatohoza, ariko ntiburegera amenyesha ko coba ari igisirikare ca Ukraine caciye mu yahomye igisirikare c'Uburusiya maze kigaturina ino depo y'ibigwanisho. Rero ibi bikaba bibaye hafi inshuro zibiri zose muri kuno kwezi, aho mu ndwi zibiri ziheze ikindi kigo c'indege za gisirikare c'Uburusiya cari muri Crimea naco nyene caturikiye kubiturika, ndetse bivuga ko ngo indege 8 zose za gisirikare zoba zarahiriye muri Crimea. Rero byose Uburusiya bukaba abumenyesha ko naho nyene bugira amatohoza, kuko Uburusiya ntiburegera bemera muri bino bitero bibiri byose ko byaba byakozwe n'ingabo za Ukraine, yaba ikicabereye muri Crimea n'iki cabaye uno munsi, aho ibigwanisho byinshi byaturitse by'igihugu c'Uburusiya. Uburusiya ntiburamenyesha ko ari igihugu ca Ukraine cateye, n'igihugu ca Ukraine naco ntikigeze kimenyesha ko ariho cateye muri kano karere ndetse no muri Crimea. Igihugu ca Ukraine ntikigeze n'icamenyesheje naho nyene
ko coba arico cari cateye Uburusiya bukaba bwamenyesheje ko buriko burakora amatohoza kugira ngo bumenye uko vyagenze kugira ngo kino depo y'ibigwanisho vy'Uburusiya iturike yo mu burengerazuba bw'igihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Tukiri nyene rero ngaha nyene mu Burusiya Perezida Vladimir Putin ku munsi wa kane yaratanguje ivyo bita ihanishwa gurishwa y'ibigwanisho vyo mu Burusiya. Rero akaba yashimiye cyane gose amasosiyete akora ibigwanisho mu Burusiya, havuga ko ngo iki ngo n'ikimenyamenya ngo ibigwanisho vy'Uburusiya bikomeye cyane gose ngo nibarabire ku byo ibigwanisho biriko vy'Uburusiya biriko birakora mu gihugu ca Ukraine. N'amishiro ngo ashimira amasosiyete yose akora ibigwanisho mu gihugu c'Uburusiya, ngo rero ngo amasosiyete y'Uburusiya ngo ariyo ya mbere kw'isi yose mu atandi masosiyete akora ibigwanisho vyizewe vyo mu buryo bwa none byo mu buhinga bwa none. Rero ntiyashimagije nk'abamisiri nyene ubwoko bwa Pasonic missile agenda inshuro 9 kurusha ijwi. Amamisiri akaba yamenyesheje ko atakindi igihugu na kimwe kiri kw'isi kirayaronka, ndetse ngo atanikizo yaronka vuba. Ari akaba yakozwe namwe mu masosiyete akora ibigwanisho yo mu Burusiya. Rero berekanye n'amamisiri menshi cyane gose muri iyi minsi bamaze kudevelopa amashasha, amamisiri ngo anyaruka cyane gose. Uretse ama hypersonic missile bamaze kudevelopa amashasha, barakoze n'andi mamisire bw'uko butandukanye berekanye muri ihanishwa gurishwa. Aho rero bavuga ko ngo abasanzwe bagurira Perezida Putin yahamagariye abasanzwe bagurira ibigwanisho mu Burusiya bagura indege za gisirikare n'amamisire n'ibindi bigwanisho byose ko batokwitinya ko ibigwanisho mu gihugu c'Uburusiya bihari, kandi ngo isoko yuguruye kuri bo bose bavyipfuza. Ibi bikaba bivuze kuri umunsi wa kane aho yarasanzwe yugurura ihanishwa gurishwa ry'ibigwanisho. Rihanishwa gurishwa ry'ibigwanisho rikaba ryamariba buri mwaka. Rero aho muri ihanishwa gurishwa atakene igikoresho kizamo atari ibikoresho bijanye n'ivya gisirikare, no kuvuga ko inkoho za gisirikare, amamisire, indege za gisirikare n'ibindi byose ibikoresho vya gisirikare. Rero ibi Putin akaba yarabitanguje rero n'ubu bikaba ribandanya ino exhibition canke ihanishwa gurishwa ry'ibigwanisho mu gihugu c'Uburusiya. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero n'ubundi turacari mu Burusiya ntimurambirwe. Mu Burusiya rero bukaba buriko kandi burategura imyimenyerezo ya gisirikare idasanzwe izoba uyu mwaka nyene mu 2022, aho rero imyimenyerezo izotangura mu kwezi kuza, ndetse imyimenyerezo ikaba izomara igihe kinini, aho ishobora kuzomara ukwezi kose. Imyimenyerezo ya gisirikare idasanzwe izoba irimo abasirikare benshi cyane gose b'igihugu c'Uburusiya, ndetse n'indege za gisirikare n'amamisire ndetse n'ibikoresho byose Uburusiya busanzwe bufise. Ikaba izohuza abasirikare benshi cyane gose, ndetse bakaba baratumiwe n'abasirikare b'abanyamahanga. Ibihugu bimaze gutumirwa rero muri imyimenyerezo higiye gutangura mu kwezi kuza akaba ari igihugu c'Ubushinwa n'igihugu c'Ubuhindi, ndetse n'igihugu ca Brazil n'igihugu ca Kazakhstan, ndetse n'ibihugu bindi bicuditse n'Uburusiya bitari bike. Bikaba byaratumiwe nk'igihugu ca Korea ya ruguru naco nyene kikaba caratumiwe. Bimaze kwemera ko bizokwitabira imyimenyerezo ya gisirikare izobera mu butaka bw'Uburusiya n'igihugu c'Ubushinwa, ndetse n'igihugu c'Ubuhindi. Bikaba bikekwa ko naco nyene vuba kimenyesha ko kizokwitaba imyimenyerezo ya gisirikare. Kino gihugu camenyesheje ko kizokwitaba igihugu ca Brazil naco nyene cyamaze kumenyesha ko kizokwitaba imyimenyerezo ya gisirikare. Rero akaba abanyamerika bahise biyamiriza ko Ubushinwa butari bukwiye kwitabira imyimenyerezo ya gisirikare. Rero bisa no gushigikira igihugu c'Uburusiya mu ntambara kiriko kirakora mu gihugu ca Ukraine, ngo nibitabira imyimenyerezo ya gisirikare. Rero ibindi bihugu rero bikaba bishobora gutinya kwitabira ino myimenyerezo ya gisirikare, ko n'igihugu kidashobora gusiba kwitabira n'igihugu ca Kazakhstan kuko gisa naho kiri munsi y'ubuyobozi bw'igihugu c'Uburusiya. Abandi bazokwitabira bino bikorwa bakaba ari abasirikare ba Belarus ndetse na Chechnya, bakaba bazokwitabira bose imyimenyerezo ya gisirikare igiye gutangura mu gihugu c'Uburusiya izomara hafi ukwezi kose, yateguwe n'igihugu c'Uburusiya. Rero ibi bikaba ari kugira ngo Uburusiya bwerekane ko ngo bugifise ubushobozi n'ubundi bukomeye bwa gisirikare, ngo nubwo buri mu ntambara muri Ukraine ngo bushobora kubandanya bushaka kubandanya bwerekana ko n'ubu gikomeye mu bya gisirikare by'intambara ya Ukraine atana kimwe itwaye igisirikare c'Uburusiya. Ngo niko niyo image Putin mu wasesanguzi by'intambara ngo ashaka kwerekana ko Uburusiya bugikomeye kandi Uburusiya bugifise inshuti. Ngo rero ibi nivyo ashaka kwerekana mu makungu. Ikindi naco bavuga ku gihugu c'Ubushinwa kuba cahise kimenyesha, ndetse ubwa mbere ikaba arico gihugu ca mbere camenyesheje ko kizokwitabira imyimenyerezo ya gisirikare hamwe n'igihugu c'Uburusiya. Ikaba rero igihugu c'Ubushinwa hari kwihora igihugu ca Amerika
cyane cyane ko muri kino gihe umubano ufashe nabi cyane gose w'igihugu ca Amerika n'igihugu c'Ubushinwa ndetse bikaba bivugwa ko igihugu c'Ubushinwa gishobora gufasha igihugu c'Uburusiya mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya nubwo Perezida Zelensky yashimye cyane gose ngo kuba igihugu c'Ubushinwa kidafasha direct igihugu c'Uburusiya mu ntambara muri Ukraine. Aravuga ati ko abishima ngo naho igihugu c'Ubushinwa kitafata ibihano igihugu c'Uburusiya ngo ariko arashima ko igihugu c'Ubushinwa kitafashije bimwe byo kumugaragaro igihugu c'Uburusiya. Ibi bikaba byavuzwe na Perezida Zelensky nyuma yaho bariko baramubaza ko atabwo bafise kuko igihugu c'Ubushinwa cyo gifashanya n'igihugu c'Uburusiya mu ntambara muri Ukraine. Turabandanya n'ano makuru yacu. Amakuru yacu rero tuje tubandasubira muri Ukraine. Muri Ukraine rero umunyamanga mukuru wa ONU Antonio Guterres akaba yarishikiye ku munsi w'ejo ku butaka habwa Ukraine ndetse akaba yajanyeyo n'umukuru w'igihugu ca Turkey Erdogan, aho rero ibyo baganiriye cyane cyane ari saba ko intambara ziriko zirabera ahari ca kigega ca nucleaire ca Zaporizhzhia nuclear power plant ko zohagarara burundu ndetse bakaba basabye bose mu majambo bavuze basaba ko Uburusiya guhagarika ibitero biriko birakorerwa kuri kano karere karengo kiragirwa kugira ngo ntihaduke ibyago kw'isi by'umara bwa nucleaire busanzwe ari bwinshi cyane gose muri kino kigega ca nucleaire ca Zaporizhzhia arico na kigega gisanzwe ari kinini cyane gose mu bihugu vya Buraya. Aho rero basabye ko ngo bahinga babone ba watchdog ngo bogenda bagasambura zino ibindi kino kigega ca nucleaire bakakuramo amanucleaire ariyo, ariko rero ibi Uburusiya bikaba bwahise buvyamiriza kure. Rero Perezida wa Turkey akaba yamenyesheje ko agiye kuganira yitonze na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ngo kugira ngo amwumvishe ko intambara ngo zihagarika kugira ngo isi ntibone ibyago vya zino nucleaire isanzwe heri muri kino kigega. Perezida nawe wa Ukraine Zelensky akaba yamenyesheje ko asaba umuryango mpuzamakungu niko usaba Uburusiya ukaba ari wo ubwawo ugenda gucungera muri kare karere ukarungika abasirikare babone. Ibi navyo rero bikaba Uburusiya budashobora kuvyemera na gatoya, ndetse n'uwo umunyamanga mukuru wa ONU Antonio Guterres mu jambo ashikirije yavuze ko atewe umutima uhagaze n'ibiko birabera muri kano karere ari mu kino kigega ca Zaporizhzhia nuclear power plant. Avuga ko ngo ku mpande zose zibiri buhagarika burundu ivyo akubandanya bakora ibitero muri kano karengo kuko ngo bishobora kuzanira ibyago bikomeye cyane gose isi. Akaba yasabye ko ngo biganiro byihuta yamenyesheje ko nako ngo biganiro byihuta bigiye kuba hagati y'igihugu c'Uburusiya n'igihugu ca Ukraine kugira ngo imigwano ihagarare muri kano karere. Tubitse ko kano karere kugenzurwa rero n'abasirikare b'Uburusiya, ariko rero indani kakaba gakoramwo kandi kino ca nuclear power plant kaba gikoramwo abanya Ukraine, abascientifique ba Ukraine, ariko kikaba kigenzurwa n'abasirikare b'Uburusiya. Rero aho igisirikare c'Uburusiya kiza kiratera amamisire mu bindi bice agikoresheje hano hari kino kigega. Rero ibi rero akaba ari byo Ukraine yiyamiza ivuga ko ngo Uburusiya bwitwaza ko Ukraine ntagomba gutera hano, ariko rero na Ukraine nayo ikaba itera hano ndetse ikaba nayo yarabujijwe kongera gutera hano kugira ngo birinde ko hugira ibyago byaduka vya nucleaire. Rero ntawuzi rero ico Uburusiya bugiye kuvuga, ariko ico mumenya ko nuko Uburusiya bwanse ko kino kigego ca nucleaire kiba kirahagaritswe gukora ngo kibe kirasamburwa, ariko rero Uburusiya bukaba bwavyamirije byo rero ntawuzi ko ivyo guhagarika intambara zihabera cyane ko n'ubu muri kano karere kariho karaberamo intambara bizohagarara. Turabandanya rero n'ano makuru yacu. Reka rero hatuve muri Ukraine dusimbire mu Bushinwa. Ubushinwa rero n'ubu bwabandanije imyimenyerezo ya gisirikare bikurakora mu karere ka Taiwan, aho rero n'ubu ingabo z'Ubushinwa zizungurutse akarere kose ka Taiwan, ndetse rero ingabo z'Ubushinwa zikaba zimaze kwinjira uno munsi nk'inshuro zishika 6 zose mu karere mu gace ntarengwa ka Taiwan. Rero biboneka ko Ubushinwa buri kurasomborotsa intambara igihugu ca Taiwan. Igihugu ca Taiwan rero kikaba cagerageje gukoresha ubuhinga cahawe n'Abanyamerika indege zishobora guhagarika indege za gisirikare za Taiwan, ariko rero bikaba byabagiye bibaha iby'ubusa. Rero indege za Taiwan zagerageza guhagarika indege z'Ubushinwa, ariko rero indege z'Ubushinwa zikaba zagiye zinjira muri zone ntarengwa. Haboneka rero ko bisa nuko Ubushinwa buriko burekana ko ariko bufise ubushobozi bwose muri kariya karere, ndetse bushobora gutera igihugu ca Taiwan uko bubishakiye. Abategetsi ba Taiwan bakomeza kwiyamiriza ibyo Ubushinwa buriko burakora, n'igihugu ca Taiwan rero kikaba hacongeye naco nyene kubandanya gukomeza kugira imyimenyerezo
imyimenyerezo ya gisirikare aho rero biboneka ko hari ubwoba bukomeye cyane gose muri kano karere bw'uko igihugu ca Taiwan Ubushinwa bushobora kugitera umwanya wari wose. Ibiro bikaba ababivuga bafatira kuvyo Uburusiya bwakoze imbere yuko buza gutera igihugu ca Ukraine, aho bwatangiye kuza buragira imyimenyerezo y'urutavanako hafi y'igihugu ca Ukraine, maze bikarangira habateye igihugu ca Ukraine. Rero niho babona abavuga ivyo rero niko babona n'igihugu c'Ubushinwa kiriko kirigenza ku butaka bwa Taiwan, aho rero umwanya n'umwanya tuza kumva ngo igihugu ca Taiwan catewe n'igihugu c'Ubushinwa. Turabandanya n'ana makuru yacu. Amakuru yacu rero cyabandanize muri Israel. Igihugu ca Israel kikaba carasambuye ikirindiro c'abasirikare b'abanya Iran. Ikirindiro kikaba cari mu burengerazuba bwa Syria. Rero igisirikare ca Israel cakoresheje indege zinyaruka cyane zo mu bwoko bwa B-51 z'abasirikare ba Israel, zikaba rero zasambuye kino kirindiro mukaba cariko kiragwirizwamo umumara bwa nucleaire. Twibutse ko igisirikare ca Urusiya cyamenyesheje ko aho hose kizomenya ko igisirikare ca Iran kiko kirakorera umumara bwa nucleaire kizohita kiyasambura. Muri kino kigo rero ngo basambuye ngo kikaba caguyemo ngo ba scientifique bonyene babiri. Rero igihugu ca Iran kikaba cavuze ko kigiye kwihora ivyo igisirikare ca Israel caragikoze muri kano karere. Turabandanya n'amakuru yacu. Amakuru yacu rero reka duce dusimbira ku mugabane wa Afrika. Ku mugabane wa Afrika rero tugendeye mu gihugu ca Algeria. Mu gihugu ca Algeria rero hamaze hafi imisi rero haradutse umuriro wadutse mu burengerazuba bw'igihugu ca Algeria, ukaba umaze guhitana amahegitari n'amahegitari agera ku bihumbi amajana. Yamaze gusha hafi intara zitanu zose ziramaze gushikirwa. Uno muriro umaze gushika hafi mu ntara zitanu zose. Rero aho no muriro bivuga ko ngo waradutse uturiwe n'abantu b'abagizi ba nabi, rero ugahita ukwi amashamba yarasanzwe n'amashamba manini cyane gose muri kino gihugu ca Algeria. Rero indege za gisirikare zikaba zaragerageje kuzimya yaba izatanzwe n'ibihugu byo mu Burayi. Rero ndetse hari hasanzwe hari n'abasirikare b'Abafaransa muri kino gihugu, ariko nabo nyene rero baragerageje mu gufasha uburyo gusa bashoboye kugira ngo bazimye, ariko n'ubiboneka ko umuriro ukiri mwinshi cyane gose ugitema utongora muri kino gihugu. Rero biboneka ko muri kino gihe tugezemo ibyukikije bigeramiwe cyane gose. Tubutse ko n'ibindi bihugu by'Uburayi nk'u France hadutse ikomeye cyane gose kuraturira ibice bigacika, ndetse no mu Bwongereza hadutse umuriro mu burengerazuba bw'Ubwongereza, ndetse no muri Australia akaba hadutse umuriro. Tubutse ko kandi no mu ishamba rya Amazon naho nyene hadutse umuriro mwinshi cyane gose. Ntitwavuga imiriro yari maze imisi muri Georgia muri Amerika, ndetse no mu bindi bisagara byinshi cyane gose byo muri Amerika. Biboneka rero ko imiriro ubu iriko iratera kuri isi cyane gose, ndetse rero mu byihindagurika y'ikirere biboneka ko isi igeramiwe cyane gose ko byihindagurika y'ikirere biriko biraba. Amakuru yacu rero reka tubandaniza mu gihugu ca Kenya. Mu gihugu ca Kenya rero inyuma yaho perezida canke watsinze amatora William Ruto amenyeshejwe n'umugwi utegura amatora IEBC mu gihugu ca Kenya. Rero imyiteguro ni yose yuko ngo perezida azorahira. Akaba yarateguye ku munsi w'ejo yaratoye abantu batatu amuserukira muri komite yashizweho n'umukuru w'igihugu ijeje gutegura ivyo kurahira k'umukuru w'igihugu amushasha William Ruto. Ariko rero nubwo William Ruto ariko aritegura kurahira kuba umukuru w'igihugu, habo muri Azimio la Umoja bayobowe na Raila Odinga bakaba bamenyesheje ko bagiye kwitura sentare nkuru y'igihugu isanzwe ariyo ifise ijambo rya nyuma ku bijanye n'amatora, rero kugira ngo ibacire urubanza aho bafise bateguye ivyageje byinshi cyane gose byerekana ko amatora yagenze nabi, ndetse ngo yoba yabaye mu busuma bukomeye, ndetse ngo n'umukuru yatangaza bikaba bitakurikije amategeko. Rero hamwe rero sentare nkuru y'igihugu yo kwemeza ko ibi birego Azimio la Umoja ivuga ko byo bari byo amatora rero yo cyaseswa hanyuma agasubirwamo inyuma y'amezi atatu. Yose akaba ariho amatora yohita inyuma y'amezi atatu ko ari inyuma y'imisi 90 nkuko byerekanywa n'ibwizwa shingiro y'igihugu ca Kenya. Ariko rero ntawe uzi ko sentare nkuru igizwe n'abashingwamanza n'abacamanza nako indwi izosesa ivyavuye mu matora. Abacamanza indwi uko begenda bane, iyi ngingo ya bane niyo ikora
batatu nubwo baja ku ruhande rumwe abandi bane rero bane yaba harimo n'umukuru w'isentare aba arimwo ni bahagararira runo rubanza ariko rero nawe nyene bafise ijwi rimwe cyo kimwe n'abandi batumvise kumwe amategeko bano bacamanza indwi babagize ino sentare bahita bagira ivyo gutora rero habaye bane ingingo bashigikiye yaba yo canke yaba itariyo nta wundi muntu ashobora kwivuguruza muri ino sentare kuko niyo sentare ya nyuma nkuru y'igihugu ca Kenya ijejwe gutatura amatati yo yavuye mu matora iyo rero ivuze ingingo yayo niyo ntabanduka rero azimira moja akaba baremeye ko bazokwemeza ivyo sentare izoshikako ndetse na Kenya Kwanza nabo nyene baranguwe na William Ruto yatsinze amatora akaba bavuga ko ivyo sentare izovuga bazovyemera ariko bakaba bizeye ko ngo bazotsinda kuko ngo sentare yo sesa ivyavuye mu matora ngo cyane cyane ko amatora yahawe ku mugaragaro kandi amajwi yose umuntu wari wese ashobora kugenda akayibonera tukivuga rero ngaha muri Kenya aba senateri banungiswe na Amerika bashika kuri 6 bari mu gihugu ca Kenya ndetse abo babonanye na perezida Uhuru Kenyatta twari igihugu ca Kenya ku munsi w'ejo ndetse bakabonana no William Ruto yatsinze amatora ndetse bakabonana n'umukuru wa opposition Raila Odinga aho rero ngo ubutumwa bwabo bari baje kugira ngo igihugu ca Kenya gikomeze amahoro ndetse banabwira perezida Uhuru Kenyatta ko agomba gutanga ubutegetsi kugira ngo demokrasi ikomere mu gihugu ca Kenya ndetse babwira na Raila Odinga ko nawe nyene agomba kwemera ibyavuye mu matora kugira ngo demokrasi ikomere mu gihugu ca Kenya bavuze ngo yiture sentare ariko rero ivyo sentare izovuga azovyemera kugira ngo igihugu ca Kenya kibandanye kire mahoro bano basenateri biboneka ko baje mu gihugu ca Kenya kubera inyungu nyinshi cyane gose Amerika ifise mu gihugu ca Kenya ndetse n'ibindi bihugu byo mu Burayi ifise mu gihugu ca Kenya rero batifuza ko igihugu ca Kenya cyo kugera akija mu ntambara na gato bavuga ari ko igihugu ca Kenya kibafatiye runini cyane gose ibihugu byo Burayi n'ibihugu bya Amerika rero nico bituma ibera mu gihugu ca Kenya babikurikirana hafi na cyane ko ari ico gihugu bakoresha cyane gose kubyo bakorera ku mugabane wa Afrika na cyane muri West Africa ndetse na East Africa muri rusange naha rero duciye turangiza rero kuri inkuru muri Kenya amakuru yacu mwakoze mwese abakurikiranye Imana ishikaye kubaha umugisha tubusabwira sabone cyangwa subscribe ndetse no gusharinga amakuru yacu mugire ibihe byiza